tugenda dukora cyane guys akuna kulala ni mu bucagucaga ariko ewana tuanza gukora nyuma yo gukora ga sport tukabanza kwitera kadushi before yuko tujya ku kazi tukabanza gukora morning kiss akuna kulala guys tugiye kurabira hamwe point yo kugira intego canke yo kugira plan mu buzima hama tukarabira hamwe discipline arabumva discipline bakibaza ngo ni ya discipline yo kwishure canke indero me Shalom bantu banje nizera ko mumeze neza aho muri hose kabisa. Yeah, this is Monday. Nous sommes le lundi le 21 avril alors. This is World Vision TV ndabaguye munda mwese aho muri hose. Please guys, I'm back again. This is World Vision TV mu kiganiro gishasha cha Morning Kiss part 2. Twarakoze part 1. Imana ishimwe ko tugarutse turi bazima. Ndabipfuriza Pasika nziza kuri kuba Kristo mwese muva mukagera. Nizera ko mumeze neza kabisa. Pasika nziza. Aho bona dushoje indwi nyeranda. Ngo mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Twinjira muri Pasika tumeze neza. Ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana. This is World Vision TV, making sure ko amaze gukora sabone. Please guys, do it for really. Ndabakunda cyane. Utarayikora ubanze urabe ahanditse subscribe, hamanze ukore subscribe, hanyuma hari akantu kakazogera kari ku ruhande ugakande ko hanyuma tugira tout cyangwa all muri rw'icyongereza cyangwa YouTube wawe iri mu cyongereza urabe ahantu handitse all. Ndamutse cyane abarundi n'abanyamahanga ari mu gisagara ca Bujumbura abari hagati mu gihugu kabisa ndabwira welcome guys abari hagati mu gihugu East Africa, Rwanda UG Kampala, Dar es Salaam, yeah, Nairobi, Sudan n'ahandi les diaspora vraiment qui sont en Europe vraiment ndabaramukije cyane. Ndamutsa cyane abari muri Australia, Canada, USA. Mwese tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Ni cyane ijana kwijana. Nizera ko mukunda ibikorwa byacu aho muba muri hose. This is World Vision TV online, kiganiro gishasha part 2 Morning Kiss. Ni kiganiro kizoza kirabashira ku wundi mwanya twubaka mu bwonko actuality n'amakuru yo kudutera intege guys. Jemeze neza kabisa urabona ko meze neza. All right. Mu kwezi kwa kane urabona ko turi no ku musozo wako kabisa. Tugenda dukora cyane guys akuna kulala. Ni mu bucagucaga ariko ewana tuanza gukora nyuma yo gukora ga sport tukabanza kwitera kadushi before yuko tujya ku kazi tukabanza gukora morning kiss akuna kulala guys. Kama mkikuwa na kazi akuna kulala, kama mkikuwa na kazi kabisa akuna kulala. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bibiri gusa bishobora kuba bidufasha mu buzima. Ku majwi n'amasanamu ni jewe nyene kuri technology igezweho kuri AI, intelligence artificielle. Shimira cyane kuri mwe mwamaze gukora sabone. Please guys kola like, please guys like hamusige commentaire, kola j'aime, sige commentaire. Abana bari muri vacances ndabaramutsa cyane aho muri ko muraturabira hose kabisa. Nizera ko mumeze neza. Uyu munsi ugiye kuraba ibintu bibiri gusa duhita twinjoyinga na Morning Kiss. Aho tugiye kurabira hamwe point yo kugira intego canke yo kugira plan mu buzima
hama tukarabira hamwe discipline. Hari abumva discipline bakibaza ngo ni ya discipline yo kwishure canke indero, me tuvuze discipline muragenda musobanukirwa byinshi muri discipline shatse kuvuga. Tugenda twanzura guys ushobora kubutubona kuri zindi platform Instagram na Facebook, andika White Vision TV, TV online White Vision TV, ukagira follow of course. Aho tuba turi kumwe kuri ijana no kuri kagenzi kako kabisa, tugenda twinjoyinga. Nizere ko mwese turi kumwe. Ndamutse abatekinisiye bose ba White Vision TV, aba photograph, aba videograph, designs, aba designers. Ndi muri mood ya Monday cyangwa ya lundi lo 21. Inyuma yaho twinjoyinze na Pasika ejo dimanche. Turagarutse kandi cyane. Twagiye rero guys, let's go. Vibe mwamaze kuyumva kabisa ko tumeze neza kabisa. Dutanguye indwi tumeze neza kabisa. Let's go guys, let's go. Nizere ko amaze kuba ukanda like, please like. Ibintu bibiri byacu bigiye kuba bituranga this Monday. Nizera ko iyi gahunda igiye kubaryohera. N'ibintu bibiri guys, kubugira plan no kuba ufise discipline. Discipline mvuga ngasi mwe yo kwishure canke indero nkuko muvyumva ya indi tumenyereye, ariko kuba ufise plan birakoroheza cyane n'umunsi wawe ukagenda neza guys. Kuba ufise plan nk'uyu munsi lende nkamenya ati jewe nkora morning kiss mu bucagu nkaza gukora ku kazi, nkinjira ku kazi centre ville, hama saa sita nimba njya gufungura cyangwa nza kuruhuka cyangwa mfungurira ku kazi nkaba ndabizi, nza kuba ndiko ndakira abantu gushika nka 17h, hama nza kugaruka kuri Talk Artist Show, kiganiro gishasha nacyo kigiye kuba gica kuri Top White Vision TV. Nizera ko muzoba muri ko murage, then aho mba ndabahaye sample yo kumenya ati plan yawe y'umunsi meze gute. Hari abantu bageze kuri kwa kundi bashobora gupanga plan y'indwi yose, akabaza ati indwi yose ibintu nuko. Ico gihe rero biradufasha mu iterambere ryacu, kabuzi iti sinkora ibintu muri faso iri vagabond, ariko nza kubikora avec plan du jour. Tuvuze ku cha discipline navuga ngaha ni kwa kundi ubu ufise ya plan yawe, ariko kamenya ati ndayikora teller muri uyu mwanya, nza kuba ndaha, nza kuba ndiko nkora iki, nicyarangira nza kuja kuri iki. Hama kandi iyi discipline mvuga ni ya discipline yo kumva ko utegezwa kubikora kandi ukabikora neza, ukabinoza, ukabikora neza ku buryo bwiza kabisa atagasembwa, hanyuma bikaba kuri ya faso yo kubihoza ko. Nk'ubu ndabemereye morning kiss kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Mu gihe ntobikora nta discipline no wafise, nta discipline no andiko ndabishiramo, nivyo biba bigoye, ariko intango yamigoye, ariko bimenyere. Nimba ufise akazi nkamenya ati saa moya na nusu nza kuba ntango y'akazi, mva muhira saa ngapi, aho ukamenya ati nza kubitangura kuva muhira izi saha. Iyo niyo discipline. Ivyo byose ukabishira hamwe ukavuga ati ubuzima bwanje bwubakiye kwa bino, akazi kanje naka, uyu munsi nza gukora ivyo mu rugo umwuno mwanya, ninaheze ivyo mu rugo nza gutegura ivyambagwa vy'indwi par exemple. Ivyo byose ukamenya ingene n'umwanya ubikorerako, ni nayo discipline. Uyu munsi twize ku bintu bibiri, kugira plan y'umunsi ariko ukagira na discipline guys. Nizera ko mwamaze kwa mutahura, ndabashimire cyane. Ni ikiganiro kizoza kiramara iminota nka 10 cyangwa 15, nta kurambirana guys, nta kurambirana. Ibintu bibiri tubigumane, kugira plans n'ingene udushira mu ngiro, ariko kandi ukagira nico bitwa discipline y'ingene uza kubikora uyo munsi. Hama umunsi waheruka ukavuga ati nabipanze ko nzoza ndakora bikora buri munsi, ukavuga ati
nukubihozako. Pastor Nahimana niyo mazina yiwanje, nkizera ko mwamaze kuba muryoherwa. Ushobora kandi kudusanga ku zindi platform, Facebook na Instagram, kandika Wide Vision TV, kakola follow cyangwa suive, gucyo tukazoza turajyana show. Ushobora kandi kutwandikira unyuze kuri WhatsApp 71645 cyangwa 6964382 71645 cyangwa 6964382 cyangwa katwandikira kuri Instagram cyangwa Facebook. Wamaze kuzumva ziwanje ziri personal ni Nahimana Don Pasteur. TikTok ni Nahimana Pasteur OG official, gahita ukora suive. Ndabashimire cyane, ndabifuriza indwi nziza cyangwa intango y'indwi nziza aho muri hose kabisa. Ndabakunda cyane. God bless you guys, God bless you. Ndabasabiye umugisha kabisa. Abantu 2,200 badukurikirana, maze kubona ko barimo ideni, ifoko dukora cyane guys. Imana ibahezagire. Ciao, je ndagiye ku kazi, namwe nizere ko muri mu kazi. God bless you.